Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. Ni umwanya w'amakuru mu Kirundi. Mukaba muyashyikirizwa na Emmanuel Niyongeko. Turi ku munsi w'Imana igenekerezo rya 2026 kwezi kwa Munyonyo umwaka wa 2023 ndabaramutse nongera ndabaha ikaze mukurikire amakuru twabateguriye abanda yahera ku ngingo nkuru ashimikiyeko. Ubutungane bukukira intara ya Ngozi bwari bukwiye guhana bwihanukiriye wahohoteye bunyamaswa umunyagihugu yariko yishuza agahembo kiwe bishikirizwa na Ansher niko yagize arangoye umuhari iteka uharanira agateka kazina muntu mu Burundi akavuga ariko ko atagitangaje kirimo kuko ingendo yo kudahana abakora ibyahamwe n'ivyo isa niyabaye akamenyero mu Burundi muca mu byumva mu ntango zano makuru. Abanyagihugu mu makomine yose agize intara ya Cibitoke basaba igisata kijejwe umuyaga nkuba mwishira hamwe Regidezo gutorera umuti ikena ry'umuyaga nkuba rimaze iminsi riba hanze kubwo abanyagihugu inkurikizi ziturutse kuri iryo kena ry'umuyaga nkuba zikaba ari nyinshi. Turababwira n'ibijanye n'ingorane zugarije abakenyezi n'abigeme b'abarundi kazi basavye indaro mu ikambi ya Nakivale mu gihugu ca Uganda. Muri izo ngorane hakaba harimo ugutabwa nabo bubakanye ku bakenyezi hamwe no gutwara inda z'indaro bigeme mukanya tuja mwidonido jano makuru. Dasubiye kubaramutsa duhera n'amakuru mu gisata c'amagara y'abantu. Ibitaro by'akarere k'ubuvuzi ka Ruziba muri zone Kanyosha mu gisagara ca Bujumbura birabandanya kwandika amateka mabi. Uyundi muntu yaritavye Imana yashikanywe kuri ivyo bitaro. Bene uwo muntu batumwikomo ku bavuzi baho bagiriza ugwangara. Idonido na Eric Niyonzima. Hari nk'igihe cy'isaha 3 z'ijoro ku munsi wa gatatu igenekezo rya 25 ku kwezi igihe umwe mu miryango yo micungara ya quartier Ruziba muri zone Kanyosha iri mu gisagara ca Bujumbura yazana umugwayi ku bitaro by'akarere k'ubuvuzi ka Ruziba. Yari umwana yakomeretse bikomeye agoye ko n'uruhome rw'inzu. Amakuru ava mu begera umuryango wabuze avuga ko bamaze kumushikana kuri ivyo bitaro abaganga baho babaraba irari ico kiye kubgayo makuru bababwira ko botera umugwayi wabo bagatwara ku bitaro byo mwami Karede mu Kamenge. Umuryango warasavye ko baba barafufaza umwana bakanaba rupapuro rubarungika ku bindi bitaro byabaye by'ubusa. Umuryango wa namwana wanasubiye gusaba ruse habaniha burabandi baba babishuye ko vyoca kure. Umwana yakuyeho yitaba Imana. Amakuru ava kuri ivyo bitaro avuga ko havuye haduka kaguma ibintu biramenagurwa n'abakomereka barakomereka. N'umwaka n'imisi mike gusa byari bihaciye habaye kandi kaga nkako kuri ivyo bitaro. Mwijoro ryo kuwa 4 Nyakanga umwaka wa 2022 haguye umukenyezi yaraje kwibaruka yari witwa Eveline Hakizimana. Umuryango wo muhisi wagirije ugwangaro kabije abakirizi. Naho nyene ico gihe abene kubura umuntu bafashijwe n'abanyaruziba baravyiba kaguma. Ico gihe ibitaro vyahavuye bimara imisi ibiri yose bitariko birakora. Uruganda rwa RPA ntiturashobora kuronka ubushikiranganje bw'amagara y'abantu kugira bagire ico bavuze kuri urwo rwangara rubandanya kwagirizwa abakozi bo kwivuriro ry'akarere ko mu Ruziba. Eric Niyonzima tubandanirize mu bijanye n'ubutungane nari mpejeje kubica ku masonga. Ubutungane bwo mu ntara ya Ngozi bwari bukwiye gucira urubanza rw'ikibiriraho umuntu yahohoteye bunyamaswa umunyagihugu yitwa Elias Tuyisenge yakubiswe buyoka na shebuja agahakwa guhambwa abona azizwa kwishuza agahembo kiwe. Bishikirizwa na Ansher niko yagize arongoye umuhari iteka uharanira agateka kazina muntu mu Burundi. Kubwiwe rero ivyo vyabaye Ngozi birakunda kwibonekeza n'ahandi mu gihugu ariko ababikoze bakaguma bidegembya. Umviriza Ansher niko yagize arongoye umuhari iteka. Mwishiramwe rigiteka turarajishinga n'amagara ya Tuyisenge Elias umunyagihugu yakubiswe gwakwa kwicwa n'umukoresha wiwe ariko amusaba udufaranga yakoreye. Ivyo bikaba vyabaye mu ntara ya Ngozi muri komine Ngozi. Ishiramwe rigiteka riremeza yuko ivyo vyabaye Ngozi biba n'ahandi henshi mu gihugu ari naco gituma ryahamagarira ubutungane bw'u Burundi ko bocira urubanza kibiriraho uwo muntu yakubise ahagomba kwaka ubuzima umuntu yamukoreye hama bakuzuriza n'uwo yakubiswe kugira ngo amabi nkayo ntabandanye agwirirana mu gihugu. uwo yari Angela niko yagize arongoye umuhari iteka uharanira agateka kazina muntu mu Burundi. Tumira amategato dushe tubananye n'amakuru twabateguriye. RPA
Mu bijanye n'intwaro hari inyinyurana hagati ya musitanteri mushasha wa komine Mabayi intara ya Cibitoke hamwe n'abatwara igipolisi n'iperereza muri iyo komine. Abo bapolisi babiri baca ku biti no ku mabuye kugira buzuza agasho abanyagihugu ataco bazira kugira baronke uko begeranya amafaranga. Kuba musitanteri atavyihanganira bituma atarabwa ryiza. Elvis niyo mwongere. N'abapolisi babiri bagize urunani, umwe atwara iperereza muri komine Mabayi uwundi akaba atwara igipolisi muri iyo komine. Abo bapolisi abanyagihugu bavuga ko ubucuti bwabo bushingiye ku gusahura abanyagihugu. Umugwi wa mbere wangamiwe ni uw'abakora mu gisata c'ubucuruzi bw'inzahabu. Uwo bafashe muri abo make bamutoza ibihumbi 500. Parasiyo kominari na komiseri kominari aho umubari n'undi ni habari menga babwiye ati Mabayi hari ibintu baguma bagenda bakaregera umuntu bashaka kurya amafaranga ngo yereka acuruza inzahabu bagaca mujana kumupfunga kugira aveyo miliyoni 2.8 uwo bayabaye akazana 500 ni uburudandaji bafise. Ntibagarukirizaho abo bapolisi kuko abanyagihugu basa n'abishingiye amategeko yabo mashasha. Agasho k'igipolisi rero karaheza kakama kuzuye abantu atakindi bafungiwe atari kugira bafashe umutari ahetse babiri bagaca bamupfunga n'imoto bagapfunga kandi amategeko wago umushoferi akoze ikosa moto bakajya bapfunga canke bagapfunga imodoka umushoferi bakamuca amande bakamuha ivyangombwa vyose. Mugabo rose ko bakora bapfunga bose kugira bazana amafaranga. Bamwe baje bakura ngo barengeje amasaha y'akabare bahura mu nzira bagafata n'umuntu agiye kwa muganga mw'ijoro barafata bagafata gupfunga saa moya ngo zageze ngo nta mugore asubira kubona ngo mu kabare kandi iryo tegeko niho sinzi barikuwe. Umugabo saa 3 mu bari bwose bugaye urumva umenga ni komine iri mu ntambara. Jani Zomporera musitanteri mushasha wa komine Mabayi amaze kubona ubusho bw'abantu bafungirwa ubusa bakuzura ibohero ntiyavyihanganiye ariko arakwa kubizira. Ubushize rero musitanteri bamutakambiye agiye kuraba asanga abantu bagiye barengana nta kimwe babagiriza usanga agasho karimwo abantu barenga 100 abantu 80 agasho gatoya k'imetero 4 kuri 4 mbo bararunda mu gasho ntibagana na dosiye kugira barabe ko wibwira biwanyu baza biruka bazana amahera kugira bakurekure. Hanyuma rero musitanteri yabarekuye arekuye abantu vuga ati abana bari mu barekure barabivugana bari kumwe bose barabugururira abatagira ibyaha barabarekura n'abatemba abandi rero bagumaho abafite amadosi nabo nyene bagira amadosiye vuba barungike mu Cibitoki canke mu barekure. Hanyuma rero bahenze agiye bashobora kwikeka abandi twa Procureur wa Repubulika barekuye inkozi z'ikibi ibintu byinshi bitagira umutwe n'amaguru. Uruganda rwa RPA rwarondeye Kareme Bizoza buramatari w'intara Cibitoke ariko uwatwakiriye kuri telefone yiwe ngendanwa yatumenyesheje ko afatiriwe. Urakoze Elvis niyo mwongere mu yavugwa mu vy'indero naho bamwe mu bavyeyi barereye ku mashuri akukira ubuyobozi bw'indero muri komine ya Bukemba intara ya Rutana bariyamiriza ingingo y'ubujejwe indero muri iyo komine yo gutangisha amafaranga 500 kuri buri munyeshure agenewe kugura imashini yo gufotora impapuro bita imprimante mu rurimi rw'ikinyamazuru. Uretse kuba batabanje kugishwa inama abo bavyeyi bavuga ko badatahura ingene ari bo bosabwa kugura ico cuma mu gihe hari uburyo busanzwe ubuyobozi bw'indero mu makomine kugira ngo bushobore gukora. Inkuru ya Emile Nibasumba. Akababwiye yuko atamunyeshuri azogera kuba kuri bazatanga ayo mafaranga 500 bivugwa ko agenewe kugura icuma cyo gusohora impapuro bita imprimante mu gifaransa yatanguye gutozwa hagati mu kwezi kwa Gitugutu nkuko bivugwa n'amasoko ya radio RPA muri bamwe mu bavyeyi barereye ku mashuri akukira ubuyobozi bw'indero bwa komine Bukemba mu ntara ya Rutana. Abo bavyeyi batangazwa n'iyo ngingo yafashwe na Ndayiragije Nazer ajejwe indero aho muri komine Bukemba mu gihe hari uburyo busanzwe buronswa ubuyobozi bw'indero mu makomine kugira bushobore kurangura imigambi yabwo. Uwo muvyeyi akaba n'umurezi wo muri komine Bukemba avuga ko ari umuzigo kuri bo narijya basanzwe batagira mikoro. Kubwiwe iyo mashine yogugwa na leta. Abavyeyi barereye mu buyobozi bw'indero muri komine ya Bukemba baratangaye cyane aho twari twarishe amafaranga y'ishuri tukaza twumva ubu nyene hagati mu gice batubwiye yuko amafaranga yandi atarishwe yo kugura
imashini ifotora ibibazo y'ubuyobozi bw'indero mu komine, aho umwana uwo ari we wese naho yoba ari mu mashuri yo kwimenyereza ategekwa kuriha amafaranga 500 yo kugura iyo mashini. Dusanzwe dufite n'amikoro make, haratsinda hari amafaranga yo gukora imigambi mu vyerekeranye n'indero, kugira batanga amafaranga yo kugura ibikoresho mfashanyigisho, leta ikagura iyo mashini kugira natwe itemurire uwo muzigo. Abo bavyeyi bavuga kandi ko bikeka ko hari mu busuma kubera ko batagishijwe inama ngo bamenyeshwe agaciro k'iyo mashini, amafaranga azokoreshwa mu kuyigura hamwe n'ico ayazosaguka ko azokoreshwa. Uraje kuko tutazi n'uburemere bw'amafaranga yagura iyo mashini, dushobora gusanga aho harimo ubusuma bwinyegeje inyuma, kuko ntitwagishijwe inama ngo batubwire ati komine dufite abanyeshuri bangana uko, batanze amafaranga 500 bazotanga amafaranga angana gutya. Ati rero bakwiye iyo mashini canke azobarengeye kugira arenze naho tumenye ati none arenga ko nayo azomara iki. Tukaba dusaba umuyobozi w'indero muri komine ya Bukemba Ndayiragije Naze yuko iyo ngingo yihagarika kuko turakenya. Mu ruganda rwa RPA twagerageje kurondera umuyobozi w'indero muri komine Bukemba Ndayiragije Naze, ariko telefone yiwe ngendanwa ntiyarengana. Amakuru twakuye mu begereye ubuyobozi bw'indero muri iyo komine amenyesha ko ubwo buyobozi bufise amashure shingiro 19 hamwe n'amashure yisumbuye ya komine 8 hatarimwe amashure yo kwimenyereza. Kubgayo makuru ishure rimwe rimwe rifise n'imiburiburi abanyeshuri 500, mu gihe buri munyeshure yotanga ayo mafaranga 500 asabwa, hakazoshobora kwegeranywa amafaranga yaba miliyoni 7 z'amarundi. Hagati aho ku mashuri atari make abanyeshure bataratanga ayo mafaranga 500 bakaba bariko barirukanwa, nk'uko tubandanya tubibwirwa n'amasoko yacu. Aho twovuga nko kuri lycée communale ya Butare, ku ishure shingiro rya Ndoba, kuri lycée communale ya Muyombwe n'ahandi. Emile Nibasumba. Tuve mu Rutana dusubire mu ntara ya Cibitoke mu bijanye n'imibano, aho abanyagihugu mu makomine yose y'iyo ntara ya Cibitoke bahangayikishijwe n'ibura ry'umuyaga nkuba rimaze iminsi ryibonekeza. Abo banyagihugu bamenyesha ko ingaruka ziribonekeza ku mirimo ya misi yose no mu kibano. Basaba abajeje gisata cy'umuyaga nkuba gutora umuti w'iyo ngorane. Inkuru ya Dani Claire iratwumva. Indwi ziriko ziba zibiri ubukene bw'amatara bwibonekeje mu makomine agize intara ya Cibitoke. Isoko ryacu muri iyo ntara rimenyesha ko abanyagihugu badatahura ico bivako mu gihe ingomero zuzuye amazi. Intara ya Cibitoke makomine yose, Uganda, Mabaye, Mugina, Rugombo na Zabukinanyana, umuriro bashobokeye 3-5 ku munsi. Ikibazo cy'umuyaga ntikirahinduka ni kujya nyene, nko muri ivyo ntara twararanya aho bashogiye kuja mu masaha 14 n'ubusa n'abashira umuyaga nkuba. Ikizire kibazo no kwara bitwaza nk'amazi make, ubona hako ari mu mvura zigenda gute. Kubera iryo kena ry'amatara, ibikorwa byinshi by'iterambere bisa n'ivyahagaze, ikitavuzwe cyo akaba ari ubusuma bwo mu mazu busa n'ubwaciye bwimonogoza. Mw'ijoro abasuma barabatumiraho amazu bigenze ko hatabona, n'ubukene abadanaza amata, abadanaza inyama bariko barazita kubera gupfira mu Afrika n'ahandi. Bashaka mu kibarizi ico bariko bavako, kandi ntatumenyeshe ko hari ikibazo kanaka, kuko bakitubwiye ikibazo bituma abakoresha umuyaga nkuba bitegura niba ari abantu bakenera kubika ibintu bibora bagaca bagura biki. Abo banyagihugu bo mu ntara ya Cibitoke basaba begwa n'igisata c'umuyaga nkuba mu ntara ya Cibitoke hamwe no mu gihugu cose gutorera umuti ico kibazo mu maguru masha. Tukiri mu bijanye n'umuyaga nkuba nyene, inyuma y'ikiringo kirekire batabona icitwa umuyaga nkuba, kuva ku munsi wa 5 w'indwi abanyagihugu muri zone ya Ngagara komine Ntahangwa mu gisagara ca Bujumbura barasubiye kuronka umuco mu mazu yabo. Gushika bariko abanyagihugu bavuga ko bo bifata nk'agahengwe kuko umuyaga nkuba uboneka nabi. Mwishira hamwe Regidezo rero bavuga ko iyo ngorane y'ikena ry'umuyaga nkuba muri zone ya Ngagara yari yatewe nuko insinga zitwara uwo muyaga nkuba zica mu kuzimu, kandi ari za kera, ahenshi zikaba zari zagiye zirabora. Umuti rero Regidezo yatoye ngo nugucisha hejuru izo nsinga. Muyavuga mu by'impunzi, ugutabwa nabo bubakanye, ugutwara inda batipfuza hamwe no kudashobora kwigisha abana ni zimwe mu ngorane zihanze abakenyezi n'abigeme b'abarundikazi bahungiye mu ikambi y'impunzi ya Nakivale mu gihugu ca Uganda. Umwe muri abo bakenyezi avuga ko ayo mabi ahanini ashingiye ku gitsina, atumwa n'ubukene bukabije barimwo mu buhungiro. Umvirize. Muri mako ubuzima bw'umukenyezi mu nkambi ya Nakivale bwifashe nabi,
ugasanga nk'umukenyezi yubatse afite umushinga ntahe akagira abana 3, 4, 5 canke barenga, ugasanga babayeho mu buzima bw'ubukene butoroshye, ubuzima badashobora kwigisha abo bana, ubuzima badashobora kubagaburira, ugasanga biranashitse kubera umugabo yamaze kuruha mu mutwe akagenda ngo agiye gupagasa mu vyaro canke mu miji ya za Kampala, akagenda agaherayo kuko kumva utwo dufaranga yakoreye ntashoboye kubona n'itike rimugarura mu rugo, ukaca usanga arataye abana n'umugore, ukaca usanga wa mugore nawe abayeho mu buzima butoroshe, ubuzima bugoye ku buryo adashobora gutunga abo bana ngo abagaburire, adashobora kubigisha, ugasanga ari ubuzima buruhishije cane. No ku bana b'abigeme naho usanga abana b'abigeme baba bataja ku ishure kubera ubukene buva kuri ba bavyeyi nyene bakenye, ugasanga umwana ntiyiga yarageze kuba aja ku ishuri nk'abandi, ukaca usanga utwana tw'uduhungu turamuhenze, tukamuhendera mu biyayuramutwe canke tukamukwegera mu nzoga, ugasanga umwana aratwaye inda atifuza akiri muto atarakwiza n'imyaka 18. Abo bakenyezi bari mu ikambi y'impunzi ya Nakivale barongera bakavuga ko hakiri byinshi vyo gukora kugira ngo ayo mabi akorerwa abakenyezi n'abigeme ahagarare, kuko n'abayakorewe bataronka ubagarukirako ngo abafashe kurengera ivyo baciyemwo. Dusubire twumvirize umwe mu bakenyezi b'abarundikazi bahungiye mu ikambi ya Nakivale. Birashika nyene bakagenda bakitwara iyo umwana bamuteye inda ataragera canke bamuhohoteye, ariko kenshi biherera muri ayo matohoza, baramutwara kwa muganga canke bakaja ku gipolisi, bigaherera muri ayo matohoza nyene. Intambara ni ndende cane, intambara iracari ndende yo kurwanya ihohotera ry'abakenyezi n'abigeme, kubera ko buri gihe bakorerwa amahohoterwa bakabura ikibaba hafi, bakabura ikibatabara, usanga abantu bagendana ibibazo mu mitima yabo, ugasanga bafise amaproma kubera ibyababayeko, kubera ubukene barimwo, kandi bikababa ko batavyifuza batavyiteze. Impinga iracari ndende cane kugira ngo ubwo bufasha bushobore kuboneka bikwiye. Ni hano rero duciye dusozerera amakuru yo kuri wa 26 Munyonyo umwaka wa 2023. Mwakenuye mwebwe mwese mwari muduteze yompi, abamenyesha amakuru twafashanije kuyatororokanya nabo nyene bakoze, ntibagiye n'abahinga b'ivyuma batumye amajwi abashikira atankomanzi. Emmanuel Ninge ko nari kuri mikro, ndabasezeye ndabipfuriza kuroranirwa mu banyu no mu byanyu.